bakunzi bacano umuco w'ijambo yabaye kaze aho muri hose tizera ko mumeze neza, yizera mugishingire na Yesu Kristo mu mitima yayo. Mbere yuko dutangura ikiganiro cacu cy'uyu munsi, ka dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, turagushimye turaguhimbaje, guhaye icubahiro Mwami, urabereye gushimwa, ushimiye bitangaza uriko urakora mu buzima bwacu. Tugushimiye umunsi Mwami Imana kuba twongeye kubona icubahiro mu cawe. None Uwiteka Imana, turaguhaye kaze na karibu kugira ngo ubane natwe muri kino kiganiro kuva gitangwe mpaka giheze mu izina rya Yesu Kristo. Ikibendera ryawe ry'intsinzi rihungabane mu izina rya Yesu. Mwami Imana, ingabo z'ijuru zihagararire kino kiganiro. Hemu wawe agendere buri muntu wese ariko arakurikirana kino kiganiro cacu kuva gitanguye mpaka giheze. Mana ubahe umugisha, abasaba umugisha aho bari, ivyo bariko barakora byose mu izina rya Yesu Kristo. Reka Mana ubigereke, reka mpwemu yera abigishe, reka mpwemu yera avugane mu mitima ya benshi. Uwiteka Imana, reka ubwiza bwawe babeko mu izina rya Yesu Kristo. Reka mpwemu yera abaha amatwi yo kumva no gutahura, kuko ariwe mwarimu mwiza dufise twaha. Urakoze Mwana, tubisavye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu nashimwe. Kumbure n'ubwa mbere ukurikiranye ibiganiro byacu. Amazina nitwa David Nitunga, izina ry'umurimo Bishop, akaba yijewe nkunda kubana namwe mu biganiro byacu bya misi yose. Nshimiye umuntu wese ukoze sabone, nimba nawe utarayikora ubikore. Uzabana natwe mu biganiro byacu bya misi yose, tugishira ko ikiganiro gishasha baca bakwereka linki yuko hari ikiganiro gishasha dushize ko. Mu by'ukuri ibintu byo kuza turahana amalinki mu minsi tuzoba tutariko turabikora, ko umuntu yakoze sabone ikiganiro tumaze kugishira ko aca kibona. Rero ni vyiza ubonye ikiganiro cacu twagishize ko yuko tucugurura ukacumviriza ugafashwa, hama nawe ugafasha abandi mu kusangiza amalinki yacu. Yesu nashimwe. Rero ibiganiro vyacu na chano yacu shingiye kuri Zaburi y'Ijana ku murongo w'105. Rero ugenda uhasome, haratwigisha neza yuko ijambo ry'Imana ritara ubuzima bwacu ndetse naho duca. Rero niyo mpamvu tuba turi ngaha kugira ngo dutange umuco ahantu abantu batagira umuco w'ijambo ry'Imana. Rero Yesu nashimwe. Nuko twabibabwiye mu minsi tuko turategura ibintu byinshi, uburyo mu minsi dutangura ishuri yo gutegura abamisiyonere, abantu bafise inyota yo gutwara ubutumwa bwiza kure. Rero impapuro z'abantu biyandikisha turacyazitunganya. Umuntu azoba akeneye kwiga iryo shuri bizomara amezi 3 n'indwi zingahe. Rero umuntu azoba akeneye kwiga iryo shuri by'ukuri, inimero ziri ngaho na email irahari kugira ngo mutuvugishe, hama mu by'ukuri umenye Imana ku rundi rugezo, hama nawe yimenyekanisha. Yesu nashimwe. Kuko tugumye kumviriza gusa burya butumwa bwiza bwa dimanche canke ya minsi yo hagati mu ndwi, mu by'ukuri hariho urundi rugezo tutagerako. Kuko ibaze wewe yaburya nka kurya urya ijambo ry'Imana, ntiwokura, ntiwovyibuha. Bikunda araba programme yo mu rusengero rwawe, ucuraba wishire muri programme y'ubuzima bw'iwawe, ukuntu ufungura ivyo kurya n'ibindi. Ugiye ku rugezo rw'irya programme ukaza urafungura, kandi ufungura iminota
30 ndiko ndavuga ijambo ry'Imana nawe ukaraba ugafungura ibyo kurya bikenyi kandi rimwe ku munsi, mu by'ukuri ntiwakura. Rero umuntu afise umuhamagaro w'Imana, umuntu yahamagawe n'Imana arakeneye kwanza gutegurwa muri uwo muhamagaro, hama agaca agenda gukorera Imana. Yesu nashimwe. N'igihe abantu bazoheza iri shuri uzobaha impapuro canke impamyabumenyi mpuzamahanga, ku buryo ahantu hariho hose ushobora kuyikoresha, kuko murabona iyi si ahantu iriko iraja bariko barasaba impapuro cane, ariko Imana vyose igenda ivyorosha. Yesu nashimwe. Rero iryo shuri mu minsi iratangura, impamvu bandanya dusaba amasengesho yanyu kandi dusaba support yanyu, intererano, ibikorwa bandanye kugenda bigera kure. Ndababwiza ukuri, umuco w'ijambo ugiye gufasha abantu benshi, ugiye kugera kure, ku buryo abantu benshi namwe mwese muriko muradukurikirana muzokwisanga mukorana cano umuco w'ijambo. Si cano umuco w'ijambo gusa, kuko icyo kigo kizokwitwa Umuco w'Ijambo Ministries. Rero ubandanye mudusengera kandi mudusapotinga. Support yawe uko ingana ari dolari rimwe ari abiri rirakenewe kugira ngo ibikorwa bibandanye bija imbere. Ufise icyo ushaka kubaza, uhawe kaze, nimero zihari, ukabaza ibyo ushaka byose kumenya ku ishuri, bise ku ma ministries turiko turapanga dutegura kuri iryo shuri, ukuntu rimeze n'ibindi. Email irahari, WhatsApp irahari ngaho, mbese n'ibindi byose, ikintu cyaco cyose wifuza. Barabashaka kwifatanya natwe, barabashaka gusapotinga, mbese ikibazo cyose ufise ngaho haba hariho nimero kugira ngo ubaze kandi bakwishure. Hariho umuntu ajejwe communication harahari akabishura. Yesu nashimwe. Rero Imana ibahe umugisha, nibwe mwese mubandanya gusangiza amalinki yacu, kuyapostinga ndetse n'ibindi. Namwe mwese mufata umunota umwe canke ibiri mukadusengera. Imana ibahe umugisha. Amasengesho avuze ikintu gikomeye cane. Haleluya. Uyu munsi tugiye kwinjira mu ijambo ryacu rihindura ubuzima bwawe. Yesu nashimwe. Ijambo tugiye kurabira hamwe uyu munsi ni ijambo ryitwa kubabarira. Yesu nashimwe. Mu by'ukuri iyi si uyu munsi, kuva isi ikinjira mu icaha, abantu benshi bafise ibikomere mu mitima yabo. Reka nkoresha ijambo, abantu benshi bagenda baraboze mu mitima yabo. Kubora simvuze ko badakomeye uku no, bafise ibikomere byinshi. Uraza umuntu yafise igikomere 1 2 3 4 5 6 gasanga ni binini, biguma biva amaraso, umuntu amasaza aguma mujako gurucanye handi. Abantu baramigira bakavuga ati umuntu yaraboze kubera iki sazi ziguma zimwirukako. Rero mu by'ukuri abantu nubwo ubona bambaye neza, batwenga, basa neza, benshi muri bo bafise ibikomere utoraba, ku buryo Imana iguhumuye amaso ukaraba ibikomere baba bafise mu mitima yabo, ukwicara hasi ukarira kavuga ati ni kubera iki ubu buzima bumeze uko, kandi ukibaza ati ni kubera iki ngerageza kuba umuntu mwiza, sintemeke, singirire nawe umuntu, ariko abantu bakanteza ibikomere. Iyi si yuzuye ibikomere. Iyi si yuzuye abantu buzuye ibikomere. Ibikomere, imitima yabo yarakomeretse, kandi bakagerageza no kurondera umuti kugira ikire.
ibikomere bikaguma biba bishasha, biva amaraso. Kubera iki? Kubera ubu buzima. Aragira igihe yokize, uyundi muntu agacaza akutura igikomere, asubira kubabara. Igikomere ntigikira, ku buryo uvuga ati reka ubuzima ndabwakira uku, nige kubana n'iki gikomere. Kandi niko kuri, mu by'ukuri hariho ibikomere bidakira mu buzima bwacu. Hari ibikomere bitigera bikira ubuzima bwacu, wiga kubana nabyo mpaka umunsi Imana yavuze ati nawe mwana wanje uyu munsi ugiye kubohoka by'ukuri. Mu yandi majambo, mpaka umunsi wageze ku musaraba, utakiraba nk'uko abantu baraba, utakiyumvira nk'uko abantu biyumvira, utakibona nk'uko abantu babona. Ugeze kuri rujya rugezo, niho by'ukuri uca ubohoka, igikomere cyawe kidakira. Yesu nashimwe. Hari abantu bafise ibikomere byo guhemukirwa. Mvuze guhemukirwa si mu rukundo gusa. Wapi? Ego turabizi, urukundo nicyo kintu cya mbere mu by'ukuri kiriko kirasaza abantu, kiriko kiratuma abantu benshi bagira ibikomere. Urukundo ruriko ruratuma abantu n'ibikomere byari byatanguye gukira bisubira kuba bishasha. Urukundo ruriko ruratera abantu ibikomere ku buryo bafata ingingo yo kwiyahura. Umuntu arashobora gukunda n'umutima wiwe wose, ataco yisigarije, ndetse akagukunda n'ivyiwe vyose. Ariko kangahe kabiri gatatu ugaca utangura kubona uyundi muntu atandukanye n'umwe yagusezeraniye ati uzotandukanwa nawe n'urupfu, nta n'umwe akuruta, ndakubuze nopfa, ngo ndakubuze nosara, niki ndakubuze sinorya, ibi nibi, amajambo menshi. Ukibaza, uyu ni wa muntu yavuze aya majambo cyane? Siwe. Iyi si yuzuye ibikomere mwene ivyo vyinshi. Abantu benshi bariko bariyahura kubera ibikomere vy'inkundo. Umuntu uramukunda ukamuha ibyawe byose, ariko mu gitondo akakwereka iyindi sura, ukaza kumenya ko icari cyamuzanye zari profi agukeneye ko gusa, kandi we wari ufise umutima w'urukundo nyakuri, umukunda kandi umwifuriza ibyiza. Ariko wewe sicyo cyari kimuzanye. Ico yarondera kuri wewe kwari ukukurya utwawe hama akigira, arya utwawe hama yonone n'umutima wawe utwagura akagenda. Iyi si yuzuyemo ibintu mwene ivyo vyinshi, ku buryo abantu bavuga ati no, nta rukundo rukibaho, nta rukundo gukuri rukibaho. Kuko aho ngerageje maze kuja mu nkundo zibiri zitatu zine byose ngoma mbona ni bya bintu. Ca wibaza umuntu amaze kuvunika umutima wiwe, amaze gukomereka umutima, amaze guhemukirwa incuro zibiri zitatu zine zitanu zitandatu kugeza ku 10 ndetse n'abarenga, uwo muntu ibikomere afise agenda yaraboze. Niyo mpamvu abantu kenshi usanga bigunze, usanga bihevye, batakinezerwa, ata kintu na kimwe kibanezera, ndetse ugasanga avuze ati oya, ubu ivy'inkundo ndavyibakiye, nzogira iki, nta bindi. Ariko ivy'inkundo no, kuko nta rukundo. Abantu bafise ibikomere vyo guhemukirwa,
umuntu arakwizera ngo mugenzi wiwe mpfafe, kamushira mu butunzi bwawe, kamwizera n'umutima wawe wose, kamwizeza amafaranga yawe, ku buryo agize ikibazo azabwira ati bro ndakwinginze ngurana 100,000 ejo nzoyagusubiza. Ariko ejo hagera mu vy'ukuri akakwereka iyindi shusho. Hari n'umuntu yemera akagenda kwaka ideni muri banke kubera mugenzi we afise ikibazo, nawe kubera urukundo w'umukunda umugenzi wawe ukavuga ati sinomubona ariko arahangayika muri bino bibazo, reka ndamufashe ndamwakira ideni muri banke azoyampa nce ndiha. Hama wamara kumwakira iryo deni agaca agenda ntanarikurihe, ahubwo agatangura kukwitwa umugome, umuntu mubi, umwansi, umubono, umujinga, mbese amazina yose akayaguha. Kubera iki? Kubera wamugiriye neza, akagusigira igikomere kandi n'ingaruka z'ivyo wakoze zikakugiraho. Kuko hari abaja mu gasho bananiwe kuriha iryo deni na banki ikaza gutora ivyabo n'ibindi, ugasanga uriko urababara wishyura ukavuga ati nta bagenzi b'ukuri akibaho. Kuva Satani yamara kwinjira iyi si yuzuye ibikomere gusa, kandi biragoye yuko ushobora gukira umutima wawe. Yego turabona ugenda kwa muganga urwaye bakaguha ibinini ugakira, ariko nta hantu ndabona hari ibitaro canke ivuriro farumasi kugira ati ibi binini biravura igikomere uba waratewe n'urukundo, uba waratewe no guhemukirwa, uba waratewe no kwibwa, uba waratewe no kwicirwa, uba waratewe n'ibi na biriya ibibi byose bekorera abantu. My friend, ndakubwiza ukuri bararushe. Urashobora kubona umuntu ariko aragenda mu ibarabara yivugana ukibaza ngo ni umusazi, kandi atari umusazi, ariko ari kubera ibikomere bamuteye. Umutima wiwe n'uyu munsi nturavyakira, biguma biva, ico yakora cyose ba bantu baguma bagaruka. Tutibagiye n'ibikomere abantu biyita, reka mvuge ngo zambwebwe, za mfyisi ziza ziyambitse umwambaro abakozi b'Imana, bazanywe no kwiba abantu bakabatera ibikomere, gakomereka, tangura kuvuga Imana nabi, bagava ku Mana abo bantu. Kubera iki? Kuko abo bantu bitwa ngo n'abakozi b'Imana baje gukomeretsa imitima y'abana b'Imana, aho ari bo bafashije kugera ku Mana, ahubwo baje kubica. Imana idufashe cyane. Rero uwo muntu akagira igikomere mu buzima bwiwe kugeza ku rugero adashobora kwizera n'Imana ati no. Ariko twibuke vy'ukuri nta mukozi w'Imana yobaje avuye ku Mana yoza kugirira naba gutereko ikomere canke guhemukira, bikunda. Kuko uravye ijambo ry'Imana rikavuga ngo imigambi y'Imana idufitiye n'ivyitsa. Rero nta kuntu Imana igufitiye imigambi myiza yoca irungika umuntu mubi kugira aze kugutera ibikomere. Ahubwo uwo muntu nimba avuye ku Mana ategerezwa kuza aguha ivyizigiro, nk'uko uyu murongo ucubandanya bivuga, vya kazoza, ariko apana ibikomere. Nta gikomere kirenze umuntu jewe niyiziye n'iyi saha babaye kubera abavugishwa baje batwara ibyo mu nzu ziwe vyose, intebe nziza kabisa, amateleviziyo meza yayandi agezweho n'ibindi, ku buryo
uwo muvugishwa yaragiye kumutwara impapuro z'inzu, mwamwandikira inzu yuko ayimuhaye. Imana iramuhishurira ati vugana David mubwire uko bimeze, inzu yiwe ibirakize, ariko ibindi byose byagiye. Yesu nashimwe. Iyi si yuzuye mu buryo bwinshi, tutibagiye nabo babesha bakomereka kubera abapasitori ariko barabagirira deliverance, akaryamana nabo agakora ibi n'ibi, ariko abo ntibaba ari abapasitori, baba biyambitse urusato rw'intama aramaringira. Imana idufashe cyane. Nta muntu n'umwe ashobora gukiza indwara yawe yo mu mutima. Nta muti n'umwe uhari wonwa kugira ngo indwara yawe ufise mu mutima ikire. Nta n'umwe, kuko yiza kubihari. Uyu munsi abantu niba bari kubereshwa n'amastress. Stress zica abantu rwose kubera ubu buzima. Vyitwa guhemukira, kugambanirwa. Umuntu arakugambanira kuri mugenzi wawe kandi ari umuntu mwirirwa murasangira, musekana, mugurana amafaranga, iyi na biriya, umwitaho, umufasha, ugasanga niwe kugambaniye. Ibintu vyawe bigiye nabi, barakugiriye nabi kubera uwo muntu. Iyi si ndakubwiza ukuri, abantu buzuye ibikomere mu mitima yabo. Umuntu ugirira neza niwe aza kuguhemukira. Umuntu ufasha niwe aza kukwita umurozi, aza kukwita umugome, aza kukwita umuntu mubi, ndetse akakwararaza. Iyi si abantu ubona bambaye neza, amakanzu meza, baberewe, basa neza, makoti meza, ariko baraboreye imbere mu mitima yabo. Baraboze pe, bagenda baraboze, ku buryo uravye imitima yabo nawe wo kwifuka mu maso ukavuga ati no, sinshaka kuraba uyu muntu. Kumbe aha burya ntiwibaze ngo inkuru yawe canke inkuru yiwanje niyo yoba nziza canke ibabaje. No, hari abantu bumvise inkuru zabo z'ukuntu bahemukiwe, wewe worira, wocuvuga ati je sinigeze mpemukirwa. Ndakubwiza ukuri, ariko iyi si nuko imeze, iyi si nuko ipanze, kuko iri mu maboko y'umwansi. Satani nta kindi cyamuzanye uretse kwiba no kwica. Rero niyo mpamvu ariko ariba abantu urukundo mu mitima yabo, akabatera urwanko kugira ngo abantu bagume urwanko gusa. Imbuto zo guhemuka zimere mu mitima yabo, vy'ukuri urwanko nta handi ruva uretse ku muntu yugururiye Satani umutima wiwe. Rero umaze kugururira umwasi, Satani agatera iyo mbuto y'urwanko, iraza ikamera, igashamika ku tundi dushami, guhemuka, kugira nabi, gukwararaza, urusaku, ibiki n'ibindi. Ugasanga umuntu ariko arakwararaza, we waritaye ku biti no ku mabuye, ukamugirira neza, ukamufasha, ukamwitaho, ariko ugasanga niwe irigwa arakwararaza kandi wewe uzi inzirakarengane. N'ivyo bintu atanifuza. Ariko ndagira ngo ndakubwire uhumure,
uhumure, hari umuntu ashobora gukiza umutima w'iwawe. Hari umuti witwa amaraso ya Yesu Kristo. Uyo iyo uwunyoye uraza ugafuta icyo gikomere kikuma. Amaraso ya Yesu niyo yonyene ashobora gukiza ivyo bikomere. Ibi bikomere ntibiri mu bakene gusa, ibi bikomere ntibiri mu batunzi gusa, ibi bikomere biri mu bantu bose. Kuko umuntu arashobora kuba ari umutunzi akomeye, afise amafaranga menshi, ariko akaba yuzuranye ibikomere, afise agahinda. Umuntu atazi Imana yemera kubana navyo, akavuga ati ariko je sinzosubira gukora ibi n'ibi. Canke agahitamwo gufata izindi nzira, kwinywera ibiyovyabwenge n'ibindi kugira ngo yumve ko afise amahoro. Ariko amahoro uza kuyabona mu gihe wemereye umudogiteri yitwa Kristo Yesu akavura umutima wawe, akawogesha amaraso yiwe yamenye ku musaraba kubera. Kuko nubwo wowe ivyo bintu vyose urabinwa, ariko mu kanya ukisanga ugifise bya bikomere, agahinda kakikurindiriye, ibikomere bikikurindiriye ko ibyo bintu wanyoye bikuvako. Hama kugira ati friend, turi hano tubandanye urugendo. Ariko iyo wogejwe, iyo umudogiteri yitwa Yesu Kristo agukozeko akakuvura, akakubwiza ukuri, arakweza, akeza umutima wawe byose gahinduka mushasha. Kuko ijambo riravuga neza ngo nta mahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka avuga. Rero nta mahoro ushobora kugira mu gihe utemereye Kristo Yesu avura umutima wawe. Ni mpaka umwemerere avure umutima wawe, hama nawe uri kugira amahoro. Niwe wenyene, Kristo niwe wenyene shobora kuvura umutima wawe ukagira amahoro. Turabona abantu benshi bagerageza kugenda ku bapfumu kubera ibikomere baba bafise byo guhumekirwa, kagenda ku bapfumu kwihora, kandi imizimu ikabazira kubera ukuntu babahemukiye bakabica n'ibindi, bakiruka ku bapfumu kabaha imiti n'ibindi, ariko bikanga. Ariko umuntu avura umutima gusa, Kristo wenyine, kandi iyo uvuye urakira neza. Amaraso ya Kristo Yesu niyo yonyine. Ibi bintu ntibibaye uyu munsi. Na Petero yigeze kuyibaza Yesu, sinone umugenzi wanje niyancumurako zindamubaharire kangahe? Biboneke yuko bo bavuga ngo utegerezwa kumubabarira incuro 7. Yesu yavuze ati je sindakubwiye incuro 7 gusa, ahubwo incuro 7 ibihetanga mu 70. Bisiguwe umubabarire incuro 490. Fata 7 urigwize 7. Sorry, 70 ugwize 7 uraza gutora 490. Kugira ngo ukire ibikomere by'iwawe, nukuri pe warahemukiwe bikwiye, warababajwe bikwiye. Bibiliya iravuga ngo watsitaye n'uwatsitaje bose abanyabyaha. Nimba warahemukiwe mu by'ukuri, Imana igufashe kandi ukire, ariko nawe warakoze ikosa wakoze niki? Ni guca utangura
kugira gute kwiyumvira nawo muntu kuko hari igihe duhemukirwa ugasanga utanguye no kumuvuma no kumutuka ngo uragapfa urakagira ibi na biriya wowe mbese ibintu byinshi kubera igikomere uwo muntu aba aduteye. Burya nawe ugucumuye, niyo mpamvu iri jambo ricavuga ngo uwacumuye n'uwacumujwe bose n'abanyabyaha. Nimba wahemukiwe mu by'ukuri ni byiza yuko ufunga umunwa wawe ukavuga ati Mana wanira mu rugamba, ugasenga usengera uwo muntu kugira ngo ukire. Nimba warahemukiwe ca bugufi usaba amaraso ya Yesu Kristo akweze. Amajambo yose uba waravuze ku uwo muntu hama mubabarire. Umaze kubabarira uwo muntu hama umubabarire bivuye mu mutima, pana vya bintu byo kwigirisha ni sawa ndakubabariye kera ukibikora. No, kubabarira ni ibintu biva ibwina mu mutima, si ibintu bikorwa n'amarangamutima ama emotion n'ibindi. No, ni ibintu ukora bivuye ibwina mu mutima wawe vy'ukuri, ukumva kubabara, ukumva ukababara, ariko uburyo ububabare bwose ubugize uba ubabariye ujya muntu. Niwe yarakwiye kwikorera uwo mubabaro ufise kubera yakugiriye nabi, ariko niwe uri kurababara mu gishingo ciwe hama ukemera ukababara, ukamubabarira, ukarenga ukababara, ukamubwira ati burya je ndakubabariye byaheze. Kristo apfa ku musaraba yarababaye, arakubitwa, aragira gute, yambara ubusa, aravumwa, ariko arababazwa kubera twebwe. Ivyo yakoze byose yariko arababara ku bwacu, yariko aratubabarira, yariko arababara mu gishingo cacu. Burya kubabara canke kubabarira umuntu sivyo bwo kuvuga ngo imbabazi ngo ndakubabariye uko. Ubanza kumva burya bubabare wewe wari gutora. Ububabare Yesu yagize ku musaraba burya bwari ubwacu, ariko we waremera arabutora kugira ngo ababare mu gishingo cacu. Niyo mpamvu twitwa yuko twababariwe. Yesu nashimwe. Rero twarababariwe kubw'urukundo n'imbabazi ziwe. Rero natwe iyo ugomba kubabarira umuntu uritanga. Ububabare yari gucamo kuko ikintu yagukoreye hari igihano cyari kimugeneye yuko yokubitwa, yogira gutse, hama wewe ukemera kumubabarira nubwo yaguhemukiye, hama ukumva bwa bubabare na bwa buribwe. Niyo mpamvu abantu benshi bafise ibikomere, kuko abantu bakoze amakosa ntibashaka kuyahanirwa, ariko bashaka abo bahemukiye bikorere n'ibihano vyabo bari guhanwa. Rero niyo mpamvu usanga abantu imitima yabo yuzuye ibikomere kubera bikoreye ibihano vyinshi vy'abantu bari guhanwa mu gishingo cabo kubera uguhemuka kwabo. Ariko wewe umuntu araje araguhemukiye agaca guterera n'igihano yari kwikorera ngo wowe ukikorere. Rero ntibiba vyoroshe yuko ukira. Niyo mpamvu uba ukeneye Yesu kugira ngo yikorere ivyo vyose. Niwe wenyine abishoboye kugira ngo nawe ubu widegemvya. Niyo mpamvu yavuze ati nimuze barushe n'abaremerewe nanje ndabaruhura, nimuze mwikoreze ingata yanje itavuna. Rero ni vyiza kucumuha ivyo vyose ukabimukorera Yesu Kristo, ukamukorera akababaro wewe usanze ufise kubera uwo muntu aguhemukiye, n'uwo mutwara w'igihano yakwikoreje kugira ngo wikorere. Yesu nashimwe. Igihano ciwe yari kugikora pe, yari guhanwa agakubitwa, ariko agaca kiguterera ti wewe ukikorere. Kandi hari n'ikindi cyo kukubabaza mu mutima wawe kubona ati uyu muntu arampemukiye ngira ibi n'ibi nubwo hari igihano, ariko ivyo vyose ucubihereza Kristo Yesu, hama nawe ukagira gute, ukaba widegemvye. Rero niyo mpamvu ukeneye gusaba imbabazi Yesu Kristo, hama ugaca umukorera iyo mizigo, ayo maganya yawe, ako gahinda, uwo mubabaro, ivyo bintu vyose yuzuye umutima wawe.
hama ugaca umubabarira. Kuko igihe cyose uzoba utarababarira mugenzi wawe uzoba ufise ingorane, kuko birakubuza no gutera imbere. Hari imiryango imwe imwe ituguruka mu buzima bwawe kubera utababarira abantu. Uriyoberanya canke ukivugisha ngo ndakubabariye hehe, ariko mu mutima wawe ugati wewe ndagufashe nzokwica, ntegerezwa gukora ibintu wewe n'ivyo wankoreye nande nzobikwishura, ariko ugasanga nakubabariye nta kibazo. Ni vyiza yuko ubabarira umuntu bivuye mu mutima, wamara kumubabarira mukabandanya ubuzima. Ndakubwiza ukuri, hari imiryango myinshi ifunguka, hari imiryango myinshi ifunguka kuko iryo gikorwa ubukoze, hama Imana ikakugirira neza. Rero Petero nawe ibi bibazo yarabigize, arabibaza Yesu. Yesu nashimwe, arabibaza Yesu. Umugani dusanga muri Matayo ibice 18 uhereye ku murongo wa 21 ukamanuka, harabivuga neza. Yesu nashimwe. Petero yaritoye abaza Yesu uti mugenzi wanje niya cumura ko nze ndamabareka ngaho incuro 7 gusa. Yesu yamubwiye ati jewe sinje kuvuga uko, ahubwo incuro 70 kugwiza indwi. Yesu acatanga n'umugani kugira bigishe neza batahure, abaha umugani. Yesu nashimwe. Umugabo yari afitiye umwenda umwami. Yesu nashimwe. Kadusome Bibiliya kugira ngo mutahure neza. Tora Bibiliya yawe. Matayo 18:21 turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Maze Petero aza kuri we aramubwira ati mushinga ntahe, inshuti yanje niyangirira nabi nzomuharire ngeze kangahe? Ngeze indwi? 22. Yesu aramubwira ati jeho sinkubwira yuko ugeze indwi, ariko ugeze indwi ushitsa ibihitangabo 70. Aha ukoze ibiharuza gusanga ari incuro 490. Mu by'ukuri aha dushaka kubona yuko Yesu yavuze yuko umuntu nubwo yo guhemukira bimeze gute, nk'umwana w'Imana utegerezwa kumubabarira. Kandi ndazi yuko nta muntu ashobora kukubabaza incuro 490 ku munsi, cyane kuguhemukira incuro 490 ku munsi. Mwandi majambo, uri umwana w'Imana utegerezwa kugira umutima nk'uw'Imana wo kubabarira. Uko imbabazi z'Imana zamahibe byose bidashira, n'umwana w'Imana ategerezwa kubuko nyene ukabaho ubabarira umuntu. Ndabizi ntivyoroshe, ariko byose tubishobozwa na Kristo aduha imbaraga, aduha inkomezi, ariko iyo twemereye kwemuyera akaturongora muri ibi bintu, kandi biragenda neza ku buryo ivyo bikomere byose ubufise abikuvura ukavyibagira. Yesu nashimwe. Hari ibikomere vyinshi vyo kwankwa n'imiryango, vyo gutabwa, ibikomere vyinshi ivyo nawe wobuzi ashobora no kubidonda mu makomantere, ibintu vyinshi ubuzima. Ariko Yesu yaravuze ati umuntu nubwo yoguhemukira gute utegerezwa kumubabarira. 43 nico gituma ubwami bwo mwijuru busa n'umwami yagomvye gusuzuma ivyo yabikije abantu biwe. Murumva uyu mugani rero Yesu yaciye avuga ngo ubu bwami bwo mwijuru bumeze nk'umuntu yagomvye gusuzuma ivyo yabikije abantu biwe. Gusuzuma ni nk'ukugenzura, kuraba ivyo nabikije umuntu ko bigikwiye. Yesu nashimwe. Rero urukundo Imana yagukunze, ese ruracyakwiye imbabazi Imana yaguhaye? Uracaze fisi, uracababarira abandi wewe? Nubwo wahemukiwe, ni vyiza wewe bababarire, kuko wibuke Yesu abamuhemukiye mpaka bakamwica yavuze ati data bababarire
kuko batazi ico bakora. Nawe utegerezwa kuba nka Kristo Yesu, umuntu aguhemukira umubwire ati Mana uyu muntu mubabarire kuko ntazi ivyo ariko arakora. Yesu nashimwe. Rero umurongo wa 24 haca havuga ngo nico gituma 23 nico gituma ubwami bwo mu ijuru busa n'umwami yagomvye gusuzuma ivyo yabikije abantu biwe. 24 atunganya 24 atanguye guharura bamuzanira uwamuririye umwenda itaranto ibihumbi 10. Umwami harageze igihe ko atangura guharura amafaranga canke ubwo butunzi bwose yarafise, ariko acasanga harimo umuntu atari umwizigirwa yariye itaranto ibihumbi 10. Baca baramumuzanira tuyu yarahemutse. Yesu nashimwe. 25 haca havuga ngo gute byace bigenda gute. 25 ariko atarafise ico yishura sebuja agira ngo agera ko bamugura n'umugore n'abana n'ivyo afise byose umwenda wiwe wishugwa. Rero uyu muntu atari umwizigirwa, umwami yaciye ashiraho itegeko yuko bategerezwa gufata umwana n'umugore wiwe n'ivyo atunze byose kugira ngo ideni afise ry'itaranto ibihumbi 10 ririhwa. Yesu nashimwe. 26 wa muntu yikubita hasi amwitembagaza imbere ati mwami nyihanganira nzokwishura byose. 27 sebuja uyo muntu amugirira akagongwe aramurekura amuhebera wa mwenda amufitiye. Uyu muntu akimara kugera imbere y'umwami canke sebuja wiwe amaze kugena yuko amufata bakafata n'abana biwe n'ivyo atunze byose bakabizana ngaho vyarakozwe. Hama akiri imbere y'umwami yaciye amwitembagaza imbere aramurira mwami ndakwinginze mbabarira jewe nzokuriha amafaranga yawe ivyo ntunze byose binsubize ndazi yuko nzoyakuriha nzokora uko nshoboye. Umwami ikintu yakoze yaciye amurekura kubera yasabye imbabazi aramurekura acamubwira ati we niwigira amahoro n'iri deni ntuzorindishe ndariguhebeye. Aca abuwidegemvya. Yesu nashimwe. 28 uno muntu asohotse abona mugenzi we yamuririye umwenda w'idenariyo 100 aramufata amugwa mu gahogo ati nyishura ivyo umperani. Uyu muntu yari yahamagawe n'umwami afise ideni ku mwami ry'itaranto ibihumbi 10, nawe yari afise uwundi muntu amuheraniye idenariyo amufitiye ideni y'idenariyo. Yesu nashimwe. Reka tubikoreshe nko mu Kirundi, umuntu aguheye miliyoni ugaca ubona umuntu agufitiye ibihumbi 10 vy'amarundi. Wewe wabariye ku miliyoni ariko ugaca ubona umuntu agufitiye ibihumbi 10 vy'amarundi, umugaca umugwa mwizosi ukamufata. Yaramuheraniye idenari amufata mwizosi amufata mu matayi. Abwa ati ma ndihi ideni ryanje. Umurongo wa 29 uyo mugenzi we yikubita hasi aramutakambira ati nyihanganira nzokwishura byose. Uwo muntu yaramuheraniye ibihumbi 10, nawe yaciye yikubita hasi imbere yo amubwira ati nyihanganira mugenzi nzoyakuriha yose. Nta kumwe nawe yamufashe mwizosi yabwiye umwami akamurekura, ariko uyu muntu waparanka ati mpakumaye utwanje. Umurongo wa 30 wa wundi araraka aragenda amushirisha mu ibohero gushitsa ahazomwishurira ivyo amufitiye. Rero uyu mugabo yarababariwe n'umwami akibona uwo mugenzi wiwe amufitiye ibihumbi 10, yaciye agenda amushirisha mu gasho kubera yashavuye avuze ati ni mpakumpaye ibihumbi 10 vy'iwanje. Umwami yamuhebeye umiliyoni avuze ko ari akarorero, ariko wewe amushiririje mu gasho
kubera ibihumbi 10. Wewe ntiyibuka ukuntu yababariwe ku ideni ry'umuriyoni yari afitiye umwami, ariko wowe wica abona ni vya bihumbi 10 vyiwe n'uwo muntu aca aramutwara nawe namushira mu gasho. Inkuru ntiyageze ngaho, uvuga ati utayanyishuye uzova muri kano gasho. Ivyo bimaze kuba, hari abantu bamubonye, bagenzi biwe baramubonye 31. Bagenzi biwe babonye ibibaye bararaka cyane, baragenda babwira sebuja ibibaye byose. Baciye basubira kwa sebuja bamwiganira inkuru y'ivyabaye byose. Kubera iki? Kuko bari bababaye, babonye ukuntu uyu mugabo yari karatsakambira sebuja ngo amababarire, ntamushire mu gasho, ntatwara ivyiwe n'umuryango wiwe, ariko wewe ntiyigeze yerekana imbabazi nk'uko yababariwe. Ahubwo uwo muntu amuheraniye ibihumbi 10 yaciye amufata amushira mu gasho, ntiyibuke ukuntu yababariwe umuriyoni. Abo bagenzi we baca barashavura, baca biruka kubwira sebuja canke umwami. Yesu nashimwe. Baragenda. Umurongo wa 32, buno shebuja aramuhamagaza, aramubwira ati wa muntu mubi we, naguhebeye wa mwenda wose aho banakambira. 33, none nawe ntiwari ukwiye kugirira imbabazi mugenzi wawe nk'uko nanje nazikugiriye? Sebuja aca arahamagara uwo muntu akimara kumva ibibaye, camubwira ati wa muntu w'umubi we, wagipfuwe, wa muntu utagira ubwenge, wa muntu udatahura, wantashima, je naguhebeye amafaranga menshi umuriyoni, ariko wewe umuntu agufitiye ibihumbi 10 vyanse yuko umubabarira. Ko tutagiriye imbabazi mugenzi wawe kuri ayo mafaranga makenyi agufitiye, kandi nanje nakugiriye imbabazi ku mafaranga menshi umperaniye. 34, shebuja araraka amuhereza abasoda gushitsa bazokwishurirwa, gushitsa hazokwishurira ivyo amufitiye byose. Mwumve imbabazi akamaro zidufitiye iyo twitwaye neza. Uyu mugabo akireka kwerekana imbabazi kuyunda muheraniye ideni, vyaciye bimuviramwo kuja mu gasho no kuriha ideni yari yababariwe. Ariko yaza kwereka imbabazi uwo muntu afitiye ibihumbi 10, vy'ukuri umwami canke sebuja yari kunezerwa gose, kandi izi ngaruka ntiyari kuzigira zo kuja mu gasho no kuriha ivyaheraniye vyose sebuja. Nimba uyu mugabo yari karafata mu izosi uyu muntu amuheraniye ibihumbi 10, bisigura ko yari akenyeje ukuri. None nimba yarakenye kugeza ku rugero rw'ibihumbi 10 utokwihanganira umuntu ukamushira mu gasho, ni gute woronka umuriyoni uriho uwo mwami? Bisigura kutegerezwa kuborera mu gasho. Umwami canke sebuja araraka, agaza bamuti mushire mu gasho mpaka agize gute? Andishe ivyo amperaniye byose. Umurongo wa 35, Yesu aca aravuga ngo na data wo mwijuru uko azobagirira nimutaharira umuntu wese. Na data wo mwijuru niko azobagirira nimutaharirana umuntu wese, waharire mugenzi wiwe bivuye ku mutima. Yesu nashimwe. Iyo uhariye mugenzi wawe bivuye ku mutima, mu vy'ukuri nta kangonongono gasigara mu mutima. Iyo umubonye ntubona ya makosa yakugiriye, iyo umubonye ntubona kwaguhemukirwa, iyo umubonye si vya bikomere yaguteye ubona, ahubwo iyo umubonye umubona nk'uko atakintu na kimwe yigeze agukorera, nk'uko atigeze agutera igikomere. Kuko iyo Imana iduhariye
isubira kwibuka ivyaha vyacu. Reka da, iyo iza kuba yibuka ivyaha vyacu bivuga ati ejo narakubabariye n'uyu munsi uragarutse, bimeze gute? Ariko abana b'abantu nuko tumeze. Uyu munsi wankoreye ikosa n'uyu munsi urasubiriye uti ubu bwa gatatu hoho sinzokwihanganira. Naragerageje kukwereka ko ndi umuntu mwiza, naragerageje kukubabarira ariko navyo uriko urabona. Ubu bwa gatatu hoho je tuzoheza. Niko abantu bavuga, ariko Imana igihe uba urushe uremerewe wuzuye ibikomere ibi na biriya gace bugufi, Imana izi kwakiriza amaboko yose iti ngwino mwana wanje, ndazi isi kari zuye imibabaro ibi na biriya, ngwino ndakubohora, ngwino nite ku bikomere vyawe, ngwino ndabivure. Yesu nashimwe. Nimba vy'ukuri ufise ibikomere vyinshi mu mutima wawe, urakeneye ko Yesu akubohora, acagagura iyo migozi yose yuko igikomere kikureka ukagenda wagera ahantu uriko uranezerwa, uriko uratamba umeze neza, uriko uraseka, uriko urafungura, uriko uranywa ibi na biriya, kumva Satani araje ati ariko nubwo wihesha amahoro no guseka ibuka runaka. Urakeneye ko Imana ikubohora, akeneye kubona amahoro mu buzima bwawe, akeneye gukira ivyo bikomere vyawe. Ntahandi Kristo Yesu ni abo mwemerere. Urakeneye ubwa mbere kubabarira uwo muntu, gasenga ukabwira Imana ati Mana uyu muntu yarangiriye nabi niba urazi umutima wanje uko niyumva, ndetse ukamuganiriza nka kurya abantu bagenda kubwira abantu ngo babakorera counseling, basanga ariko baramuganirira runaka ngiriye ibi n'ibi. Niko dutegerezwa kubwira Imana. Gusenga Imana si kwa kumenga ufise amarapu uriko urarapura urabona Mana nagiye uku nakoze ibi n'ibi, no. Ugenda buke usenga Imana y'ibyo ati Imana urabizi niyumva nuku ibyabaye n'ibi urabizi, umuntu ndomubabarira gute? Ni gute igikomere cokera? Mbese ni gute nogenda nkamuha imbabazi? Mbese kujya uganira na mugenzi wawe niko utegerezwa gusenga canke kuganira n'Imana, kuko Imana biri kumwe nawe kandi biri kirakumva. Rero hama bikomere vyawe wemerere Yesu avyomore, agukize, akize uwo mutima wawe. Amadazi yuko uzomererwa neza ku rugezo ugenda ukabwira mugenzi wawe ati ivyo wankoreye vyose wenda kubabarira, natitahura n'akazi kiwe, kuko uzoba witandukanije, uzoba wacagaguye imigozi yatuma utagera iyo ugera, yatuma udatera imbere, yatuma mbese ibintu vyinshi ubuzima bwawe budahinduka, ariko ukaguma uzunguruka muri ya mabi yagukoreye. Ibintu nimba warahemukiwe urakeneye kubikora. Amubwira Imana ndamubabariye kandi ndamuhezagiye. Wiruhukire mu mutima utuze. Yesu nashimwe. N'Imana zo kugurura umuryango. Tizera ikiganiro cy'uyu munsi kibafashije. Yesu nashimwe. Umuntu wese aba akeneye gufashwa, ikintu cyo kubabarira ndazi ko kitorosha, ashobora kutuvugisha hama tukamufasha. Yesu nashimwe. Nimero za WhatsApp ziri ngaho na email iri ngaho, kugira ngo ufashe abantu. Imana ibaha umugisha. Ngeze muri cya gihe ciza c'umuntu yifuza kwakira Yesu. Izereza umutima wawe, wizeresha umutima wawe, ukatoza akanwa kawe, hama
tugasengana Imana. Izere igikorwa Yesu yakoze, umusaraba watuzagamo. Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Uri tayari? Subiramo aya majambo uti Mwami Yesu, menye neza ko uri umwana w'Imana nzima. Menye neza ko wapfuye ku musaraba uzira ibyaha byanje. Yesu Kristo, nizeresheje umutima kandi natuje akanwa kanje. Ndakwinginze wabarire ibyaha byanje byose. Amaraso wavuye ku musaraba anyeze antunganye yose. Ufute izina ryanje mu gitabo cy'urupfu, nyandike mu gitabo cy'ubugingo. Ubu uyu munsi ndahakanye Satani n'ibikorwa bibi vyiwe byose. Yesu, amaraso yawe acagagure imivumo karande n'imigozi yose yampuza na Satani. Yesu, ndakwakiriye umbere umwami umukiza w'ubugingo bwanje. Kuva uyu munsi ndi uwawe. Kuva uyu munsi kugukorera bana nawe kugeza ibihe byose. Urakoze Yesu Kristo. Urakoze Mwami ko mbaye cyaremwe gishasha muri wowe. Urakoze ko ndi uwidegembya muri Kristo Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha wewe wasubiyemo ayo majambo. Mu by'ukuri mw'ijuru hari impundu, hari umunezero ku bwawe. Ndaguhimirize kubandanya usoma ijambo ry'Imana, usenga, ukeneye yuko tugufasha. Nimero ziri ngaho. Ukeneye aho wosengera, ukeneye eglise wokuriramo yizera Yesu Kristo umwami n'umukiza, eglise y'impwemu. Kandi urakeneye kubatizwa mu mazi menshi. Ukeneye ko tugufasha, nimero ziri ngaho, bashobora kutuvugisha. Yesu nashimye. Hama Imana ibandanye gukoresha no gukomeza. Kanshimire mwese mubandanya gusangiza amalinki, amagurupe n'ahandi hose, nubwo mubandanye mubikora, kuko mu minsi tuzosubira gutanga linki. Biroroshe iyo wuguriye ikiganiro cyacu kuri YouTube na gushare linki n'ibintu byoroshe. Abantu benshi murabizi. Rero tugiye guheraheza ikiganiro cyacu dusenga uyu munsi, nuko twatanguye n'ubundi dusenga. Hama babandanye kudusengera, kandi Imana namwe bandanye kubagirira neza. Imana ibahe umugisha, Imana ibagenderere, Imana ihezagire ibikorwa by'amaboko yanyu, Imana ihezagire imitima yanyu, Imana ibandanye kuvugana n'imitima yanyu, Imana ibandanye komora imitima imenetse. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimye, turaguhimbaje. Nami tugushimiye ku byo ukoze byose muri kino kiganiro, bagitangura mpaka giheze. Mu izina rya Yesu Kristo, haye icubahiro Mwami. Habwa ikuzo Yesu Kristo. Gushimiye ku mitima ya benshi uri kuravugana nayo. Ushimiye ku mitima ya benshi uri kurigisha. Ushimiye ku mitima ya benshi uri kurabohora Mwami. Ushimiye Mwami Imana ku bikomere bya benshi uri kurakiza mu izina rya Yesu Kristo. Gushimiye ku mbabazi uri kuramanura mu mitima ya benshi kugira ngo bababarire ababahemukiye, ababagiriye nabi Mwami. Nakwingize mpwemu yera kugira ngo ubashoboze. Shoboza buri muntu wese yifuza kubabarira mugenzi wiwe. Uzobukoze Mwami. Natwe nitwumva intahe z'ivyo uri kurakora, tuzoshima izina ryawe. Urakoze. Dusengeye umuntu wese Mana yafashe inzira yo gukizwa kugukurikira. Reka ubwiza bwawe umuco wawe umurasire mu izina rya Yesu Kristo, maze umurongore, maze uwiteka Imana abone ikiganza cawe, umukuze, bandanye kumwigisha. Mwami, tumusize mu maboko yawe kugira ngo umurinde wa mubi. Ndagushimye, tubisavye Imana
mu izina rya Yesu Kristo, amen.